Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. urakoze cyane missionnaire Miguel Bermúdez Marín Están allá en Manaus, nabo bose muri hariya muri Manaus de el Brasil y también de muri los diferentes Brazil países. nabo mu bindi bihugu Y también los que nos bitandukanye están viendo a través del satélite namwe muri ko Amazonas o muratubona biciye internet. kuri satellite Amazonas Y cyangwa aquí kuri también internet presentes en este namwe lugar nyene muri ngaha muri iki kibanza de la Gran Carpa aha Catedral mwihema rinini en katedrali Cayey, Puerto Rico. muri Cayeye Puerto Rico Que Dios nos abra el entendimiento y las Imana escrituras yotwungura ubwenge ikaduhishurira en esta ibyanditswe hermosa mañana kuri uyu munsi mwiza y que crezcamos en el kandi conocimiento de dukure su mu programa bumenyi bwo kumenya integuro yayo turushirize gukura cyane kandi en amajambo menshi vuestros corazones yambara umubiri y mu en mí mitima también. yanyu no mu mutima wanje Hoy, naho domingo 26 uyu munsi de w'Imana marzo de este 26 año, z'ukwa gatatu uyu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na en gatatu donde estaremos viendo y aho escuchando tuzakuba turiko el turabona tema kandi twumviriza El ikigwa misterio cyitwa del año ibanga del jubileo, ry'umwaka wa yubile predicado el 7 de bwavuzwe indwi diciembre z'ukwa 12 mu gihumbi n'amajana 1997 en buvugirwa muri Gaitán, Colombia. Bogotá muri Pues la Colombia escritura de Efesios, yakurikije icyanditso cyo mu banyefeso de Levíticos, mu balewi Corrijo de Levíticos. munyihanganire ni mu balewi Levítico capítulo abalewi 25, ikigabane cya verso 8 25 umurongo w'umunani al 13, kugeza ku wa 13 donde nos dice, ahatubwira hati y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 iyo myaka años, yabaye nk'isabato muharure ayo masabato murumye ndwi de las 7 muyirumye semanas de años, imyaka vendrán a ndwi ser bihitangabo de ndwi icyo gihe 49 años. muzosanga harimo amasabato Entonces harás tocar ndwi fuertemente la y'imyaka trompeta niyo en myaka el mes 49 séptimo, maze ku a munsi los ugira 10 icumi días del mes, w'ukwezi kw'indwi muze el día de la muvugishe expiación. inzamba y'ijwi Haréis rirenga tocar la trompeta ku munsi por w'impongano toda vuestra aze tierra. aba ariho muvugisha inzamba mu santificaréis el gihugu año 50 cyanyu y cyose pregonaréis muze la murobanure verdad uwo mwaka en la ugira tierra 50 a todos los mutangaze mu gihugu moradores. cyose ko habaye Ese umwidegembyo año w'abantu será bose de bo jubileo. muri cyo uwo mwaka Y uzubabere volveréis uwa yubile cada uno umuntu a wese muri vuestra mwebwe aheze posesión. agaruke mu itongo Y cada ryiwe cual volverá kandi umuntu a su wese familia. agaruke mu biwabo El año 50 uwo mwaka será ugira jubileo. 50 uze No wame ubabera sembraréis uwa ni yubile segaréis ntimuze lo que naciere de muwurimemwo suyo cyangwa en ngo la mwimburire tierra, mu ni bigega vendimiaréis ivyimejeje sus muri wo viñedos, cyangwa ngo mwimbure porque es inzabibu zo ku jubileo. mizabibu Santo itatuturiye será vosotros el kuko ari umwaka wa producto de la yubile uze tierra wame comeréis. ubabera En uwejejwe este año muzotungwa de n'ivyimeza vyo muri jubileo wo volveréis vyimejeje mu cada ndimiro uno a vuestra muri uwo mwaka wa yubile posesión. umuntu wese muri mwebwe Escribe azagaruke mu herencia. itongo ryiwe yaranditse ko ngo iragi Y también umugabane Escribe la kandi byongeye trompeta yaranditse ko es ngo igual inzamba la voz bingana del Mesías. ijwi rya Puede Mesiya tomar asiento, por favor. ndabinginze murashobora gufata ibyicaro byanyu Nos dice en el mensaje la voz mu de la butumwa sangre, bwiswe ngo ijwi ry'amaraso predicado el 30 bwavuzwe de 30 enero z'ukwa mbere del mu 2002 bihumbi 2012 en Cartagena, Colombia. muri Cartagena, Colombia Nos dice, y vean ustedes, haratubwira ati murabona vendrá ese juicio divino. hazoza icyo gihano cy'Imana Vean ustedes en el cielo, kuko murabona en el trono de Dios, mu ijuru ku ntebe mientras y'Imana está la sangre de mu gihe Cristo hakiri allí amaraso ya sobre el Kristo ku propiciatorio, mutemere wo guhongerera es un ko trono de iyo misericordia. ni intebe y'imbabazi Pero cuando y'impuhwe Cristo termine su ariko obra de Kristo niyarangiza intercesión, igikorwa cyiwe cyo lo cual kwingingira abantu sucederá cuando haya aribyo entrado bizoba hasta el igihe último hazoba escogido de hamaze Dios kwinjira kugeza al ku cuerpo watoranijwe wa místico nyuma de Cristo, w'Imana yinjiye mu y mubiri w'ibanga wa Cristo Kristo haya hecho Kristo intercesión akaba yamaze hasta por ese último kuvugira escogido. kugeza kuri uwo Entonces, watoranijwe wa habrá nyuma terminado la obra de rero intercesión de hazoba Cristo harangiye en el igikorwa cielo, cyo kwingingira en el abantu trono cya de Kristo Dios, mu ijuru ku ntebe lo cual y'Imana ya ivyo es una realidad. ibyo kugeza ubu byaramaze kuba ukuri Esa obra haramaze kurangira de intercesión en el iyo cielo. saha yo kuvugira abantu mu ijuru Y sucederá como sucedía cuando rero el sumo bizoba sacerdote nk'igihe salía del nk'uko lugar de vyaba intercesión, igihe umuherezi mukuru yaba avuye mu kibanza cyo kuvugira abantu igihe yaba arangije igikorwa cyiwe cyose que ya el que no había turabona sido ko o no había afligido su alma utaba yibabaje mu bugingo bwiwe igihe umuherezi mukuru yaba arangije igikorwa cyiwe aho igihe cyaba cyamaze kurengana cyane rero igihano cy'Imana cyaraheza kikaza kuri abo bantu bataba bihanye ibyaha byabo
bakaba batibabaje mu bugingo bwabo ngo babazwe no kuba baracumuye ku Mana. Nuko rero abo ntibashyizwemo mu banywanishijwe n'Imana biciye mu kimazi cy'isuguru, biciye mu mpongano n'amaraso yayo. Ayo yarajyanywe mu kibanza cy'ahera cyane, ashyirwa ku mutemere wo guhongerera ko. Igihe umuherezi mukuru yamijagira akoresheje urutoki rwiwe ibihetangabo ndwi ku mutemere wo guhongerera ko, yarahamijagira ayo maraso. Mu butumwa bwiswe ngo ikimenyetso, ku rupapuro rwa 15 na 16 haratubwira hati, mwene data Branham aravuga ati, ivyo nivyo Imana isaba kuri iyi saha. Ubutumwa bwo mu gihe cyo ku mugoroba ni ubwo gusiga ikimenyetso. Satani yaradutereye ko ibintu byose byo kuyovya, nk'ibyo kurambura amaboko ku bantu, ariko ibyo byose ni mu byibagire. Isaha yageze aho ikimenyetso ubwacyo atari ibindi bintu byo gushushanya canke gukora canke gusubiriza. Isaha yageze aho ikimenyetso ubwacyo kiriko kiragaragarira hagati muri twebwe. Mbere ariko aranagaragaza ko ari wa wundi nyene Yesu ko yarareje, ariko ari uyu munsi n'ibihe bidashira, kandi ari neza neza mu ijambo. Ikimenyetso gitegerezwa gusigwa. Umuntu avuga yuko afise ikimenyetso ariko agahakanira ijambo, akankira ijambo, mbega gute kuri we? Ibyo ntibishoboka. Ikimenyetso gitegerezwa kuba kihari. Jewe mu gihe utuburungu dutatu, amaraso azoba ikimenyetso. Aha yaracapuye ko piramide ingana mwashi. Aha havuga ngo ikimenyetso gitegerezwa kuba kihari, kandi yaranditse iruhande yaho ngo mwe muyambaye umubiri. Rero mwe muyera, ubuzima bwari mu maraso nicyo kimenyetso. Iki nicyo gihe mwe muyera n'ikimenyetso. Ibyo bintu birasozerewe, ego me mushingana. Rero mwibuke, ntacyo bitwaye icyuri cyose, cyangwa uko wowe uri mwiza kose, cyangwa uko wowe warataraguritse kose, cyangwa amashengero yose wabayemo waciyemo, cyangwa ibikorwa byiza byose wowe warakoze. Ibyo byose nta na kimwe bisigura ikimenyetso utagisizwe ko. Iki ni igihe cyo ku mugoroba. Yaranditse ko ngo umubatizo wa mpwemu ni ikimenyetso. Ibyo byari bihagije mu minsi ya Luteri, mu minsi ya Wesley, ariko ubu ntacyo bikimaze. Ugutanga umwagazi w'intama byari bihagije hariya kuri bariya bapfuye imbere y'uko hasigwa amaraso. Ibyo byabaye ibitandukanye n'ivy'ubu. Ego me mugenzi, bo bagiye bameze neza, bari bamaze gucibwa urubanza. Nimba bari baratoranijwe, baragiye neza. Nimba batari baratoranijwe, rero ntivyagenze neza. Uko niko bimeze. Imana itsindanishiriza uwishatse, kandi igirira imbabazi uwishatse, kandi ikavuma igacira urubanza uwishatse. Reka kanya gatoya tubanze duce mu gitabo cy'ibihe by'ishengero, ku rupapuro k'amajana 311. Aha ni ku majana 314 muri iki kindi kiraha, aho mwene data Branham aha yavuzemwo imigwi ine y'abantu. Reka turabaha ku rupapuro rw'amajana 311. aha handi ni ku majana 314 muri iki gitabo gitukura. We yaranditse ko ngo rimwe, nimero imwe, ahatangurira uwo murongo
atariko mu by'ukuri we azoba ari kumwe nawe ku ntebe y'urubanza. aha yari karavuga umugeni, ariko aracira urubanza isi, mbere acira urubanza n'abamarayika. izina ryiwe, izina ry'umwe wese mu bamugize ryanditswe mu gice cy'igitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama uhereye isi itararemwa. yaranditse ngaho ngo kabiri. ubwa kabiri hariho urundi rugero, amazina yabo nabo nyene ari mu gitabo cy'ubugingo. abo bazosohoka mu izuka rya kabiri. abo ni inkumi z'ibijuju. kandi abagororotsi nabo bavugwa muri Matayo 20 ni n'abagororotsi bavugwa muri Matayo 25. kandi aho harimwo n'abatigera basenga igikoko, kandi ntibiyinjize muri sisiteme ya antikristo, ariko bagapfa bazira ukwizera kwabo naho batari mu mugeni. ntibari baravutse ubugira kabiri, ariko bo bazoza mu izuka rya kabiri, kandi bazokwinjira mu bugingo budashira. yaranditse ko gatatu, mu kibanza cya gatatu turahafise abakristo bagira aho bagarukira, nk'uko twabibonye kuri Isirayeli bavuye muri Egiputa. abo bari bafise amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo, n'ibikorwa byabo vyanditswe mu bitabo. abo kubera ko bihenze bakareka kubaha Imana, bakabuzwa gushika kuri mpwemu, naho ibimenyetso n'ibitangaza byari hagati muri bo, amazina yabo azoba yarakuwe mu gitabo cy'ubugingo. muri abo hazoba harimwo ba bandi nka Yuda, aunque estando completamente privados del espíritu, aribo pero son religiosos. naho badashikira mpwemu n'abanyedini bazogira ukugaragara mu buzima bwabo, no fueron elegidos en él. ariko mu bitabo ntibatoranijwe muri we. ni nka Balamu nawe azoba ari muri uyu mugwi. kane yaranditseho ngo kane, mu kibanza cya kane ari nacyo cya nyuma harimo ba bandi abo amazina yabo atigeze abaho kandi atazokwigera yandikwa mu bitabo. yaranditse ko ngaha ngo ntibanditswe, ni ugwamfu. arabana yavuga ngaho twari twagejeje mu butumwa bwitwa ikimenyetso ku rupapuro rwa 15 hepfo kugana kuri 16. we ni Imana. umuyuda yoshobora kubyerekana biciye mu gukebwa, akerekana ko we yari uwizera. abantu benshi boshobora gufata iyi Bibiliya bakavuga bati ndi uwizera, kandi Yesu Kristo yavuze ko dukizwa kubwo kwizera. umuntu akavuga ati rero ndi uwizera, rero ibyo by'umubatizo wa mpwemu yera ntacyo bimaze. rero ikibiranga ni ukuvuga ikimenyetso ntikiba kihasizwe, ntacyo bitwaye uko yokwizera kose, isezerano riba ari ubusa. nicyo kimwe no gukebwa k'umuyuda. we yoshobora kuvuga ati genda umuyuda, ni kubera iki nokora nk'abariya bafana? kandi mu ibarabara hari Mose ariko arasemerera ati hashyitse ubutumwa bwo ku mugoroba. Imana yavuze iti bizoba ko ku iherezo ry'iminsi 14 muzokoraniriza hamwe ikoraniro mwica umwagazi w'intama. ikoraniro ryose ry'abanyesirayeli rizobaga umwagazi w'intama. yaranditse ko ngo isezerano ntacyo rivuze n'ubusa. bazomurambika kw'ibiganza, amaraso babaga umwagazi, amaraso asigwe ku miryango no ku bishimajyango. ninabona ayo maraso nzobarengana, kuko icyo nicyo kimenyetso cyerekana ko muzoba mwemeye urupfu rw'umwagazi w'intama jewe nabaronkeye. ni ukuvuga ubwo nibwo bwabaye ubwo butumwa bwa Mose abwira abana ba Isirayeli ko ari byo bokora. ariko umuntu yavuga ati jewe ndi umuyuda sintegerezwa kurinda kumviriza ivyo. aho rero iryo sezerano kuri we ryaba ubusa kuri uwo muntu. hariya rero amaraso yabaye ikimenyetso.
uyu munsi naho mwemu ni ikimenyetso kandi muzobabatizwa na mwemu yera mu minsi mike, kandi igihe amaraso yaseswa ikimenyetso cyararungitswe ku munsi wa Pentekoti nk'umuyaga uhuhuta. Icyo nicyo cyabaye ikigwa bavuga ko abigishwa bose yaranditse ko ngo ikimenyetso no mubatizo wa mwemu yera. Umunsi wa 50 wa Pentekoti aharaje umushuzo mu mwaka wa 50 nawo wa yubile, haza umwuzuro ukoragwa mu mwuzuro. Icyo nicyo kigwa abigishwa bose bavuze ko bati mbega mwararonse mwemu yera igihe mwizera. Atavuga ibyakozwe n'intumwa 2:38 ati umwe wese wo muri mwebwe yihane abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone kubabarirwa ibyaha muraheza muronke ingabire ya mwemu yera. Icyo ni ikimenyetso, niko Data Branham yaciye avuga ngaha mu gitabo cy'ibihe by'ishengero. Turabwirwa ku rupapuro rw'amajana 351, aha ni ku majana 347. Hategezwa kuba ari ku majana 347 mu kindi gitabo cyanditse ukundi. Muri iki ni ku majana 351 na 52. Aravuga ati umwe mwemu yari muri Yuda yarakurikiye ubukozi bwa Yesu. Rero abo bose babiri barashyitse ku musaraba. Yesu yarabambwe ku musaraba ari umugwaneza, atanga ubuzima ku bw'abanyabyaha. Imwemu yiwe yishikiriza Imana, imwemu yiwe yagiye ku Mana, hanyuma isukwa ku ishengero ku munsi wa Pentekoti. Yuda nawe yariyahuye arimanika, imwemu yiwe isubira kuri Satani. Ariko inyuma ya Pentekoti iyo mwemu nyene yari iri kuri Yuda yaraje ku muzabibu w'ikinyoma ari gukurana n'umuzabibu w'ukuri. Ariko nimurabe ingene mwemu ya Yuda itigeze ishika kuri Pentekoti. Yo ntiyigeze yakira mwemu yera, ntivyari gushoboka. None ni iki cyakurikira iyo mwemu ya Yuda? Yakirikwigwa n'agafuko ka zahabu, ingene yakunda amafaranga kugeza n'ubu akunda amafaranga. Imwemu ndwi zirasohoka mu izina rya Yesu zigakora ibikorwa n'amasekeza akomeye. Bobo baracyavuga amafaranga, inyubakwa n'ibindi byose, ibintu bijyanye n'iby'ibintu biboneka bifadika. Yaranditse ko ngaha ngo ba Yuda abavuga butumwa, aravuga ngo ntibashika kuri Pentekoti ejo, ku munsi w'ejo, uyu munsi, mu mwaka w'uyu munsi, ni ukuvuga umwaka wa Pentekoti, umwaka wa yubile. Nimwitegereze imwemu iri kuri bo, ntimuhendwe. Yuda yagiye nk'umwe muri 12 nawe nyine arakora ibitangaza, ariko we ntiyari afise mwemu w'Imana. Yego me yarakoze ubukozi, ariko namba ntiyashyitse kuri Pentekoti, kuko ntirwari uruvyaro, urubuto rw'ukuri. Ntiyari umwana w'Imana w'ukuri. Oyaye mugenzi, uko niko bimeze n'uyu munsi mu isinagogi ya Satani. Mwebwe ntimuhendwe, mwebwe ntimuzohendwa. Ntuzohendwa nimba uri umwe mu batoranijwe. Yesu ubwiwe yavuze ko wewe utari kuzohendwa. Harabana yavuga ngaha mu butumwa ijwi ry'amaraso.
Allí nuestro hermano William, aha mwene capítulo data 6, Biriyamu avuga ibiri mu gitabo cy'ibimatanijwe ku rupapuro rwa 89 y lee esa porción rero del arasoma libro de uwo los murongo sellos. mu gitabo cy'ibimatanijwe Y vamos a leerla reka rero tuwusome porque en el mensaje lee la 90 kuko mu butumwa asoma umurongo wa 90 aha una naho página y media antes. agasoma imbere y'aho Y vean gatoya aquí donde nos dice el hermano Branham, nimuraba ngaho mwene data Branham leído por atubwira nuestro hermano William. ibyasomwe na mwene Mensaje. data Biriyamu muri ubu Ahora, butumwa Fíjense bien en lo rero que sucedió nimwitegereze cuando él neza hubo ibyabaye hecho esto. igihe we yari yamaze Qué gran gukora jubileo. ibyo mbega yubile ikomeye Esto es yabaye exactamente cuando son ibyo abiertos neza estos neza sellos. ni igihe hari huguruwe Enseguida ibimatanijwe veremos la media hora de silencio. hama turaza kuca tubona igihimba cy'isaha y'agacerere uyu munsi turatanguye kuwa munguza kandi tuzorangiriza hanyene nimwumvirize neza nimba mwiteguye muvuge muti amen Hubo hecho esto, we amaze cuando gukora toda ivyo la creación igihe estaba ibyaremwe gimiendo byose byariko y biraniha nadie kandi sabía qué hacer. ata n'umwe azi icyokorwa icyo ari cyo yohana ngaho yariko ararira Entonces se presentó el cordero. haciye harenguka umwagazi El libro w'intama estaba en las manos del dueño original, igitabo cyari kiri mu porque kuboko el kwa hombre mwene cyo había caído w'inkomoko kuko umuntu y yari perdido yaraguye el libro y no había icyo otro gitabo hombre kiratakara digno kandi ntihari bwaboneka uwundi muntu para redimir la tierra. ntihari harabonetse uwundi muntu abibereye ko yocungura isi nta muherezi n'umwe yaba na papa nta n'umwe nk'uko nabivuze n'ubwa mbere ariko haje umwagazi w'intama ntihaje bikira mariya na gatoya cyangwa umweranda kanaka cyangwa umwerandakazi kanaka ahubwo umwagazi w'intama niwo wajya uvirirana warishwe yakira igitabo mu kuboko kw'iburyo kw'ibyagiye ku ntebe rero abonye yuko mu by'ukuri hariho umucunguzi ubugingo bwose bwari munsi y'igicaniro abamarayika b'abakuru n'ibyaremwe byose barabonye ibyo bibaye rero ibyo byose biracyari ibyo muri kazoza muri iri joro we ni umuvugizi uwukwingingira ariko ibyo byo bizoba muri kazoza nimurabe ingene ibyo byose ubu byamaze kuba ukuri mugiye ku rupapuro rwa 89 muri iki gitabo cy'ibimatanijwe kugira ngo aho twasomye we yaranditse ko ngo igihimba cy'isaha cy'agacerere kandi yaranditse ko ngo umwaka wa yubile n'ibindi byanditswe byinshi mwebwe musanzwe mufise kuko byamaze gusomwa rero nimurabe ibiba muri iki gihimba cy'isaha cy'agacerere ari byo ku rupapuro rwa 80 we yari yavuze ngaha ko igihe uwo mumarayika aseruka aravuga ati igihe ntigisigaye ukundi rero haca hinjira igihimba cy'isaha cy'agacerere kandi nimurabe neza ibintu bizoca biba muri icyo gihimba cy'isaha y'ikimatanijwe cy'indwi tuzobibona imana ibishatse nimurabe kimwe mu bintu biba mu gihimba cy'isaha cy'agacerere nuko we arangiza igikorwa cyo kwingingira kuvugira abantu akakira igitabo gihesha uburenganzira we arabananya avuga ngaha mwene data Biriyamu arabananya avuga inyuma y'ibyo yasomye ati ni ukuvuga ko mu kuvugwa kw'ibimatanijwe muri iyo ndwi yose Revera William Branham yamaze ariko aravuga ku bimatanijwe guhera ku itariki 17 z'ukwa gatatu kugeza kuri 24 z'ukwa gatatu naho we yariko aravuga ku bijyanye n'ibimatanijwe muwo mwanya umwagazi w'intama ntiyari bwahaguruke ngo ave ku ntebe ya data kuko yari akiriko aravugira abantu we arabivuga ati kugeza n'ubu aracyari uwingingira abantu kugeza n'ubu aracyari karavugira abantu kugeza n'ubu aracyari ku ntebe ya data ivyo bizoba muri kazoza ariko we ngaha yariko araronka uguhishurirwa kwibizoba hanyuma kandi muri Revera William Branham Imana yariko irahashushaniriza ivyizokora hanyuma kandi yariko irereka Revera William Branham ivy'Imana izokora hanyuma kandi muwo mwanya yari akiri ku ntebe ya data ariko aringingira abantu ariko nihuzura igitigiri c'abatoranijwe n'Imana rero azohaguruka
ahaguruka ave ku ntebe ya data yakira igitabo gihesha uburenganzira akizingururire mu ijuru akizane ku isi agihereza umuntu ari wakijya kubera ari igitabo gihesha uburenganzira ku majuru n'isi ku byaremwe byose. Murabona igitabo gihesha uburenganzira kiragaruka mu bwoko bw'ibiremwa abantu. Kristo igihe cyakira kubera ari ubahagarariye ubwoko bw'ibiremwa abantu hanyuma akakizanira umuntu ku isi ari we akijya. Rero ibyo byerekana kuragwa mu mwuzuro, ukuragwa mu mwuzuro k'umuntu ari we. Inyuma y'ibyo ibyaremwe byose bizomwubaha mu byo avuze byose. Mu butumwa buvuga ku byahishuriwe Yohana ikigabane cya 5 igice cya mbere cy'ubwo butumwa aratubwira ku rupapuro rwa 27 nk'akarorero turavuga reka tujye ku rupapuro rwa 26 aravuga ati 26 hepfo. Rero uwo muntu yaza kuba ari umukene, abaye ari umukene hama agahomba akagurisha ibintu byiwe akabigurisha n'uwundi muntu, kandi uburyo bumwe rudende bw'ingene ibyo byashobora gucungurwa byakorwa n'uwo mu muryango we wa hafi, ariko byategerezwa kugarurwa impera n'imperuka. Uwo muntu yarabimarana igihe gitoya yabiguze, ariko byategerezwa gusubira kuri mwene byo w'inkomoko. Nibyo ibyo byategerezwa gusubira kuri mwene byo. Bo babaye ari abo mu muryango wa Yuda, babaye utuburungu dutatu, we ari ngaho. Rero ibyo byaba ari ibyiwe cyane ibyo uwundi muntu wo mu muryango akabyakira, ariko nta wundi muntu n'umwe yashobora kubigira ibyiwe mu buryo bwemewe. Bo barashobora kubironka bakaronka urupapuro rubiranga kugeza ideni ririshwe. Yaranditse ko ngo umwaka wa Yubile, ariko umuntu nyene byo ahavuye akaza umuntu tuburungu dutatu. Twovuge nk'akarorero, jewe mbaye mfise igice cy'itongo hama nkarigurisha nkarihomba, nkarigurisha kuri mwene data Neville, uwo ni wo mu wundi muryango wa Yuda, cyane kumbure nkarigurisha ku muntu w'ingenzi. Rero uwo muntu yaba arifise yaba arigiwe, yarashobora kwinjira mu iryo tongo akarima akamura ivyamwa vyaho n'ibindi, ariko we gusa yaba afise urwo rupapuro rwerekana ko ari igiwe akanya gatoya. Iryo ryari itegeko muri Isirayeli. Rero mu bisome mu Balewi 25 muzobona ko we atashobora kuba ari igiwe burundu, we yaba arifise gusa akanya gato. Yaranditse ko ngo ntiyaba afise igitabo gihesha uburenganzira, kandi byongeye aho yaranditse ko ngo igitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama mu gice cyo hejuru. Yaranditse ko kandi ngo igitabo gihesha uburenganzira cyangwa urupapuro rw'uko umuntu yamura ivyamwa, ariko atari igitabo gihesha uburenganzira, aricyo gitabo cy'ibibatanijwe ndwi. Ni byiza rero nk'akarorero, umwana wanje biri ngaho inyuma yaragomba utuburungu dutatu, yaragomba kugura iki kibanza. Ni byiza rero mwene data Neville cyangwa uwundi muntu abaye hafise umuhungu wanjye yarahagurishije, yoba afise urupapuro rumwerekana ko ari ahiwe akanya gato. Rero umuntu wanjye wo mu muryango wa hafi dusangiye amaraso aje, rero uwo yariguze ntiyorigumana, yoca ritanga icyo kiguzi cyaryo gitanzwe. Reka tuvuge ngo arose dolari 25,000. Rero twavuga ngo mwene data Tony yoza akavuga ati mwene data Neville, ngira ngo uritongo rya mwene data Branham
wewe ntiyoshobora kurigurisha. Neville yovuga ati oyaye mushinga ntasi ngomba kurigurisha. Ni vyiza, mbega wompa ayangana gute? Ibihumbi 25,000. Reka ndaguha ibihumbi ahubwo 35, ndaguha ibihumbi vyinshi. Ivyo woba ugomba kumpa vyose singomba kurigurisha, ndarigumana. Ariko Billy Paul we yoshobora kuza ngaha akaza akavuga ati ndagomba itongo rya papa, ngibi vya bihumbi vyawe 25. we yotegerezwa guca ritanga. Yaciye acapura ko ibuye rikomeza imfuruka, inyenyeri ya Dawidi munyihanganira, yacapa inyenyeri ya Dawidi. Ivyo ni vyo, kuko iryo ryari ryo tegeko. Oh, haleluya. Jewe nizeye ko mwebwe abakristo muri ko murabibona turi umunyu w'isi. Imana isi yayihaye abana bayo, yaraduhaye kugaba ivyaremwe vyose, ibikoko vyose, ubuzima bwose, mu bibanza vyose. Ariko Adamu data wacu yabishikirije Satani. None ivyo vyaciye bijahe? Vyaciye bisubira kuri mwene vyo. Imana ariyo yabikoze, yabiremye. Yaranditse ko ngo iragi ry'abana b'Imana mu mwaka wa yubile. Aha mwenda tabiri yamarabana nyavuga ati turi mu gihe gikomeye cyane kurusha ibindi bihe byose, aho bagiye kuragwa mu mwuzure abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana muri iki gihe cya nyuma, kandi aho intumwa izoragwa mu mwuzuro. Kandi Imana ntigira intumwa zibiri cyangwa zitatu icyarimwe. Rero intumwa imwe izoragwa mu mwuzuro, ariko hasezeranywe Mose, Eliya na Yesu. Ubwo n'ubukozi bwa Yesu, Mose na Eliya aribwo buzoba buri mu mugabo umwe. Niho ushobora kubaho abavugishwa babiri icyarimwe mu gihe kimwe cyangwa mu kiringo kimwe, ngo bahabe nk'intumwa z'icyo gihe cyangwa icyo kiringo. Ariko harashobora kuba hariho ubukozi bubiri cyangwa butatu buri mu muntu, mu mugabo umwe, ku bw'icyo gihe cyangwa icyo kiringo. Rero murabona, kubera ko ibyo bifitanye isano n'umugisha w'ubusamuragwa, murabona umugisha w'ubukozi bubiri, ubukozi bubiri, ibintu bibiri. Turashobora kubona ibijyanye n'ubukozi bw'imyelayo ibiri kandi bifitanye isano n'umugisha w'ubusamuragwa, ari uw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Rero Kristo ategereza kugaragaza ubwo bukozi bubiri nk'uko yagaragaje ubukozi bujyanye na buri gihe, akabugaragariza mu ntumwa ya buri gihe. Rero ijwi ry'amaraso ririko riratakamba, kandi ijwi ry'amaraso ya Abeli naryo ryaratakambye imbere y'Imana. Murabona, Imana yaraje icira urubanza Kayini, iravuma isi. Ubu naho mu bukozi bw'ibiti by'imyelayo bibiri, murabona haraza umuvumo naho nyene. Rero kubera ko baba basavye b'Imana, ihanga ry'Abaheburayo n'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bagize ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kubera ko abo bose bahamwe bakicwa kandi bakaba barabaye abamaratiri mu ntabwo zitandukanye. Rero amaraso y'abera bo mu ishengero rya Yesu Kristo ndetse n'amaraso y'abasavye b'Imana, ihanga ry'Abaheburayo, ayo maraso aratakamba, arasemerera imbere y'Imana. Mu vyahishuriye hano ikigabane cya 6, murabona ko ubugingo bwari ko buratakambira Imana ngo ibahore, yihora amaraso yabo yasheshwe. Mu butumwa bwitwa ngo kumenya umunsi n'ubutumwa bwawo, ku rupapuro rwa 24 haratubwira hati 24 hepfo na 25 ati mbega niki kizogarugwa mu minsi ya nyuma? Mwebwe bene data bo mu madini, ibi ni mu birabe. Umunsi mukuru w'inkomoko wa Pentekote wo mu ntango uzogarugwa, uzogarugwa nko mu nkomoko imbere y'uko havuzwa umunsi mukuru w'inzamba kuri Isirayeli. Aha yaranditse ko ngo umwaka wa yubile.
es igual bingana en la dispensación del reino. mu kiringo cy'ubwami. Tiene que ser restaurada y tiene que haber algo Utegerezwa para kugarurwa hacerlo kandi posible. hategerezwa kuba ikintu gituma Malaquías bishoboka. capítulo 4 Maraki dice que ikigabane cya restauraría kane la fe de los bivuga padres yuko hari a los kugarurwa hijos. ukwizera kw'ababyeyi kukagarurwa kukw'abana. Si Israel hubiera reconocido Mbega su ni iki Mesías, cyari kuba iyo la Isirayeli señal bamenya prometida, Mesiya wabo no ikimenyetso estarían en donde cyasezeranywe, están hoy. ntibobaye bari aho bari uyu munsi. Ni kubera ko none batamumenye. Mbega ingene bibabaje, ariko ni kubera iki? Que no lo reconocería. Kuko Imana yavuze ko batari Todos los que kumumenya. creen que esto es la verdad, digan amén. Abo bose bizeye ko ibyo ari ukuri nibavuge bati amen. Imana yavuze ko batari kubikora, kandi iyo ni nayo Mana nyene yavuze ko mu ishengero rya Lawodikiya ibyo nyene byari kuba, kandi ari ngaho imbere yacu. Ni gute boshobora gukora ikindi kintu uretse nyene kwanka icyo kimenyetso? La séptima edad de la iglesia. Ishengero rya Lawodikiya intambuko igihe cy'indwi cy'ishengero. Lo que ocurrió, lo cual también Ivyo nivyo vyababaye ko, kandi ibyo ni ishusho n'urugero by'ibyari kubera mu ntambuko y'indwi y'ikiringo cy'ubwami. Mu gihe cy'ibyo rikomeza imfuruka hari kuba nk'ibyo nyene muri ya ntambuko y'indwi aho we yashize abantu. Rero inyuma yaho hari kuba ukujya mu ntambuko y'umunani, igihe cy'umunani ari cyo gihe cy'umwaka wa yubile. Kandi abaguma mu ntambuko y'indwi ibibaba ko ni nka biriya nyene vyabaye mu gihe cya Lawodikiya, mu gihe cy'intambuko y'indwi cyangwa igihe cy'indwi cy'ishengero ry'abanyamahanga mu bukozi bwa mwene data Branham. Iyo gusa baza kumenya ikimenyetso cyasezeranywe cya Mesiya, ikimenyetso cy'umwana w'umuntu, we yaje mu izina ry'umwana w'umuntu. Rero mu gihe cya Pentekoti yaje muri Mpwemu Yera, umwana w'Imana. Yaranditse ko ngo indome E na C no kuvuga Mpwemu Yera. Rero ubukurikira azoza mu kimpumbi, yaranditse ko ngo mu kiringo cy'ubwami haje nk'umwana wa Dawidi, abana batatu ariko yamananye n'imwe, data, umwana na Mpwemu Yera, ariko ari yamananye n'imwe. Umwana w'umuntu, umwana w'Imana n'umwana wa Dawidi. Yaranditse ko ngo umwana wa Dawidi, byose ari ya Mana nyene mu biro bitatu bitandukanye. Rero umwana, data na Mpwemu Yera si imana zitatu, ahubwo ni ya Mana nyene imwe mu biringo bitatu, mu biro bitatu. Ibiro vya data arandika ko ngo ivyagezwe, umwana arandika ko ngo mu buntu, hama Mpwemu Yera arandika ko ngo mu bwami. Ibiringo bitatu niko yanditse ko ngaha. Vyongeye kandi ngaha yari yanditse ko ngo umunsi wa Pentekoti, umunsi mukuru wa Pentekoti bingana ikiringo cy'ubuntu. Ni ukuvuga umunsi, umwaka nawo wa yubile bingana mu kiringo cy'ubwami. Ivyo nivyo twari twasomye mu kanya. Aha kandi yaranditse ko ngo ibiringo bitatu, ikiringo cy'ibyagezwe bingana data, ikiringo cy'ubuntu bingana umwana, ikiringo cy'ubwami bingana Mpwemu Yera. En la página 277 ku rupapuro rw'amajana 277 de los sellos, mu bimatarijwe nos dice, pedimos que el Espíritu aratubwira Santo ati, venga ahora mismo. turasabye ngo Mpwemu Yera yizire wenyine ubwiwe ugendera ku ifarasi y'ukuri yera. ¿Quién es el jinete del Murabona, verdadero mbega caballo ugendera blanco? ku ifarasi De y'ukuri Apocalipsis yera yo mu 19, byashuri na el 19 Espíritu ninde? Ni Mpwemu Yera. Mientras su espíritu, el Mu espíritu de gihe Cristo, Mpwemu wiwe, entra en Mpwemu wa confrontación Kristo con el anticristo aba ahanganye na y Antikristo,
we rero acahamagara abiwe. Y en la página No ku rupapuro 134 rw'134 nos dice, y noten ustedes, aratubwira cuando ati este Espíritu Santo mumenye que neza tenemos igihe uyu mpwemu yera dufise hazogera aho yambara es que umubiri. esté en nuestro medio uyu ahora ari mismo hagati en la muri forma twebwe del mwaka Espíritu kanya nyene mu Santo, buryo bwa mpwemu cuando yera, Él llegue a ser encarnado niyo en la persona hagera de aho Jesucristo, yambara umubiri mu muntu wa Yesu entonces Kristo, nosotros le coronaremos twebwe rero como Rey de tuzomwimika Reyes tumwambike y igitsibo Señor nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. Y eso es en kandi ibyo su segunda venida, ni que mu Él kuza viene kwe kwa como kabiri niho Rey de Reyes y aza Señor nk'umwami w'abami de Señor. n'uganza abaganza. Sigue diciendo aquí, en reconociendo el arabandanya mensaje, avuga ngaha mu pero hoy kumenya umunsi n'ubutumwa bwawo. las iglesias están ariko uyu munsi tradicionalmente cegadas amashengero como en arahumye aquel día. mu buryo bw'imigenzo nko kuri wa munsi ntibabibona. ni kubera ko badashobora kubibona, Nunca lo verán. namba ntibazokwigera babibona. yaranditse ko ku ruhande ngo ntibazokwigera babibona. Recuerde, esto es así, dice el mwibuke Señor. ibi ni niko umwami agize. wewe woshobora kubaza ¿Por qué lo predica entonces? uti none ni kubera ko Por la misma ubyigisha? razón que lo predicó ni Juan kubera y ya los mvo demás. nyene yatumye yohana Porque avyigisha todavía hay n'abandi, unos pocos aquí. kuko kugeza n'ubu haracyariho bakeya ngaha na hariya bategerezwa gusohogwa. Tú, oveja de Oh, Dios, mwebwe oye la ntama voz de Dios. z'Imana nimwumve Jesús ijwi dijo, ry'Imana. Yesu mis yaravuze ovejas oyen ati ntama zanje zirumva ijwi ryanje. La mujer junto al pozo reconoció wa su mugore día ku por iriba la señal yaramenye umunsi wiwe del Mesías. kubw'ikimenyetso cya Mesiya. Sigue diciendo aquí nuestro hermano aha William. mwene data William arabana Y yavuga ati ahora, el año de los redimidos, rero umwaka es el w'abacunguwe año 50, ni umwaka wa el año 50, del jubileo. umwaka wa yubile. porque el año de los redimidos kuko es umwaka año de w'abacungugwa jubileo ni para umwaka wa todos los yubile hijos de Dios. ku bana b'Imana Porque serán bose, transformados, kuko bazohindurwa. los que estamos vivos, twebwe abariho seremos turi bazima transformados. tuzohindurwa. Y los muertos en Cristo abapfiriye serán muri Kristo resucitados nabo en cuerpos bazozukira mu glorificados. mibiri hawe ubwiza. Pero para el mundo que ha rechazado a Cristo, ariko ku isi yo y yanse para las Kristo naciones, no ku será el mahanga día de ibihugu venganza del Dios nuestro, uzoba ari umunsi wo kwihora siendo kw'Imana yacu, que es el día de venganza kubera ko del Dios ari umunsi wo nuestro. kwihora kw'Imana Vean, yacu. murabona, porque el día de la venganza está kuko umunsi en wo mi kwihora corazón, uri mu y el mutima año de wanje, mis redimidos kandi ha umwaka llegado. w'abacunguwe banje urageze. Año de los redimidos del Señor, umwaka w'abacunguwe para los n'umwami escogidos, w'abatoranijwe, y día de venganza del Dios ukaba nuestro, n'umunsi wo kwihora para el kw'Imana mundo, yacu y ku para isi toda persona no ku que ha muntu rechazado a wese Cristo como su yanze Salvador. Kristo nk'umukiza Porque wiwe. cuando Cristo salga del kuko trono del Kristo Padre, niyava ku ntebe ya ya no habrá data esperanza nta para la cyizigiro humanidad. kizoba kikihari ku biremwa Toda abantu. oportunidad habrá amahirwe terminado. yose azoba Y yarangiye entonces yaheze. es que Cristo toma el aho rero título niho de Kristo propiedad, yakira igitabo gihesha lo abre en el uburenganzira cielo, akakizingurura y lo mu trae a la ijuru tierra, akakizana y ku lo isi entrega a un hombre. akagihereza Y umugabo. ahí es que entra aho rero en el niho cielo mu la ijuru media hora de silencio. haca hatangura igihimba Y cy'isaha donde cy'agacerere, cosas estarán sucediendo kandi aho aquí ibintu en la bizoba tierra. biriko birabera ngaha ku isi. Eso es la tercera etapa, uko ni ugukwegwa kwa con gatatu la adopción de los hijos e hijas mu de kuragwa Dios. mu mwuzuro kw'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, kandi hari n'ubukozi aribwo buzoba buri mu mwana w'Imana yarazwe mu mwuzuro, kandi ibyo bizoba ari agahe gatoya aho ibintu byabaye igihe Kristo yamanika ikuzimu akigisha akabwira ubutumwa ubugingo buri mu ibohero bizoba biriko birisubiramwo aha ku isi. buzoba ari ubukozi bwa Kristo bwa Mose na Eliya bugaragariye ngaha ku isi. mu butumwa bwiswe ngo ijwi ry'inzamba y'isezerano rishasha bwavuzwe 14 z'ukwa gatandatu mu 2017 muri Assumption muri Paraguay. aravuga ati rero kugira ngo turonke umubiri ufatika uhawe ubwiza kandi uhoraho hategerezwa kuvuga inzamba y'umwaka wa yubile wagizwe mushasha. umwaka wa yubile waba ari umwaka wa 50. nuko rero ubwo nibwo butumwa butangazwa mu mwaka wa 50. none ni gute tuzobona ubwo butumwa mu mugambi w'Imana iyo myaka 50? ishushanya intambwe zitandukanye izo ishengero ryari gucamwo. inyuma ya buri myaka 7 haca haza umwaka w'indwi wako gahe, kandi uwo waba ari umwaka w'umunsi mukuru canke w'isabato.
en el mensaje fiesta de las trompetas, mu butumwa bwiswe ngo umunsi mukuru aho inzamba en la zivuga página 37 y ku rupapuro rwa 38, 37-38 nos dice: ahora los judíos han aratubwira sido ati cegados, rero abayuda esperando barahumishijwe todo este tiempo, barindira iki gihe mientras que las cyose primicias mu pentecostales gihe han sido umushuzo wa vertidas sobre la iglesia. pentekoti wari kurashyirwa ku ishengero, kandi Por las edades de martirio twaraciye mu y por bihe las by'aho edades de habaye reformadores, abamaratiri n'ibihe y by'abasubije ahora ibintu mu en la edad buryo. de llamar fuera Ubu rero ni mu gihe cyo gusohorwa, cyo guhamagarwa gusohoka ibice bitatu, ya mpwemu nyene data, umwana na mpwemu yera. Ariko ibihendwe by'ishengero ayo n'amasabato indwi, neza neza n'amasabato indwi yo mu nzamba ya pentekoti ya yubile. Arandika ko ngo iyi nzamba y'umwaka wa yubile. Umunsi mukuru wa pentekoti yubile, kugeza aho umukama uryamikwa hasi. Rero hacahaza yubile ya pentekoti. Rero hama kuva kuri yubile kugeza ku mpongano hari amasabato indwi, iminsi 50. Rero ku iherezo ry'iminsi 50 naho ni impongano. Impongano zirakogwa, murabitahura. Yaranditse ko ngo impongano, acapura ko piramide n'ibihe by'ishengero. Mu gice cyo hepfo ya piramide yakoze akarongo k'umwami kagana aho yanditse ngo impongano. Rero ibyo byashushanije ishengero igihe we yihishura nk'umwana w'Imana. Yagumye ariko arihishurira ishengero mu mubatizo wa mpwemu yera mu bihe by'ishengero no mu gihe cya pentekoti. Murabona, ribandanya rironka buri gihe byinshi: ugutsindanishirizwa mu gihe cya Luteri, ukwezwa mu gihe cya Wesley, umubatizo wa mpwemu yera. Ubu naho aha hari igihe cyo guhamagara abantu ngo basohoke. Aracapura ko piramide. Mu kimataniro cya gatandatu, igihe cyugurugwa agatotezo kaje ku bayuda mu bintu bigaragara biboneka. Aha naho haraza agatotezo k'ishengero mu buryo nk'ishengero, kuko umugeni yamaze guhamagarwa, amasabato yarangiye, kandi biriteguye ngo abayuda bahamagagwe basohogwe hanze. Amasabato yaheze, rero hariteguwe ko abayuda bahamagagwa bagasohoka. Hehe, umunsi mukuru w'impongano. Shengero, ibyo ntimubibona? Bahamagariwe mu munsi mukuru w'impongano. Kubera iki? Kugira ngo bamenye impongano. Ntihongera kubagwa inkoko canke umwagazi w'intama w'Imana wishwe uhereye isi itararemwa. Isirayeli izomenya ivyo. Aha yaranditse ko ngo mu myaka 2000 mpwemu yera yaraziritswe. Mwenda tabiri yamarabana nyavuga ati muwo mwanya w'imyaka indwi turabona ko hasabwa intambuko ndwi z'imyaka indwi kugira ngo habe amasabato indwi cyangwa imyaka ndwi y'amasabato. Ariko hakenerwa imyaka 49 kugira ngo habeho imyaka indwi y'amasabato. Irwi kugwiza ndwi ni 49. Murabona? Kandi kugira ngo haboneke umwaka wa 50 ari wo uba umwaka w'umunsi mukuru wa 8 mw'iyo myaka y'iminsi mikuru, hakenerwa imyaka 50. Rero umwaka wa 50 ni umwaka wa yubile. Rero buri gace kose k'imyaka indwi gahwana n'izo ntambuko z'ishengero, kandi mu mwanya kanaka wo mw'izo ntambuko z'ishengero haraza intumwa izanye umugisha w'Imana n'intambuko y'umunsi mukuru w'Imana. Gutyo rero turafise ibihe ndwi byashushanyirijwe ngaho mw'izo ntambuko ndwi zigizwe n'imyaka indwi buri ntambuko. Kandi igihe aho intumwa iseruka ishika,
gihwana n'umwaka w'indwi wo mwako gahe mw'iyo ntambuko. Kugeza ubu haramaze guhera ibihendwe by'ishengero. Rero mu yandi majambo haheze amayinga indwi. Ubu rero n'amayinga indwi y'imyaka ariyo ashushanya ibihendwe by'ishengero. Hanyuma naho haza umwaka wa 50 ari wuhwanye n'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Aho ni inzamba y'umwaka wa yubiri ivugira. Mu ntambuko nk'iyo nyene y'Imana niho Yesu Kristo yashitse, kandi aho niho kandi mpwemu yera yaje ku munsi wa Pentekote, kandi yarazanye uguhindurwa muri ba bizera ba mbere bizeye Kristo. Rero babandanije gutyo baronka imigisha y'Imana. Mu mwaka wa 50 niwo uwana n'umwaka w'umunsi mukuru wa 8 ahavuga ijwi rirenga ry'inzamba y'umwaka wa yubile. Muri ubu butumwa nyene bw'umunsi mukuru inzamba zivugira ko ku rupapuro rwa 23 nos dice: haratubwira hati, rero mumenye inzamba izo tuvuga n'umuhamagaro cyangwa umunsi mukuru kugira ngo habe urugamba intambara, kugira ngo umuntu ku munsi kanaka wejejwe. Murabona baravuze bati kubera umuntu kanaka egome cyangwa kubera umwaka wa yubile hatangazwa kuza kukwidegembya igihe bo bazoshobora kugaruka. Yaranditse ko ngo umwaka wa yubile gutangaza ukuza kukwidegembya. Rero twoshobora kumara umurango wose turiko turavuga kuri icyo kintu gusa, ariko ubu tugeze mu nzamba. Mwebwe aho murafise intangamarara y'ibimatanijwe ebe n'ishengero. Rero shengero ubu naho tuje mu nzamba. Inzamba yaravuze, kandi inzamba yerekana intambara cyangwa umunsi mukuru. Icyo nshaka kuvuga ni ugukoranira hamwe kw'abantu. Inzamba Paulo yaravuze ati y'inzamba ivuze ijwi ritamenyekana, ninde yohava yitegurira gutabara urugamba cyangwa ngo yitegurire kuza ko hagira haboneka amahoro? Ninde abizi? Wewe wotegeza kumenya icyo iyo nzamba iri kiravuga kikaba cyumvikana. Yaranditse ko ngo mbega inzamba ivuze ijwi ritumvikana ritamenyekana. Nicyo gituma inzamba ivuze tuca tubona ikintu mu isi uyu munsi. Harabaho akaguma kanaka mu gice kanaka, mwese murabizi. Ibintu byose byarahindutse, isi yose n'isi y'akajagari, kandi turazi ko harimo ibintu bitari iby'ukuri. Pantagone mu bice byose turazi ko harimo ibintu byo kwihenda. Rero uburyo bumwe rudende bw'ingene wewe uzomenya icyo ari cyo ijwi ry'inzamba nibiciye mu kuraba ikivugwa ku rupapuro rwanditswe ku muziki. Nivyo ni korale ikomeye. Hamwe umwanditsi aba yaranditse igitabo, umuyobozi w'iyo ndirimbo ategereza kuba ahugi impwemu n'uwacyanditse. We bitagenze uko aririmbisha nabi. Rero byose ntibigenda bihwanye, nibyo biba n'uyu munsi. Uyu munsi dufise abarongozi b'indirimbo benshi badahwanye n'impwemu y'uwanditse. Mu madini baravuga bati ibyo turabyizeye, ntacyo bitwaye ibyo wowe wovuga. Bibiliya irimo ukuri. Nimuvuze indirimbo mushingiye ku rupapuro rw'umuziki aho imbere yacu. Rero korali ikomeye y'igikorwa cy'Imana iriko iraririmba neza. Rero turabona isaha tukanabona naho turi. Yaranditse ko ngaho ngo inzamba, umwanditsi w'indirimbo, umuyobozi w'indirimbo, impwemu y'uwanditse indirimbo, umuziki wo gucuraranga wo kuririmba.
ahavuga ngo igikorwa gikomeye cy'Imana, aho yaciye aca akarongo k'umwami kagana mu ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero, ni ukuvuga yerekana mu ibuye rikomeza imfuruka. Urupapuro rwa 24 aravuga ati, rero mumenye inzamba ni ukugira ngo ikoranirize hamwe abantu, bakoranire hamwe kubw'ikintu kanaka. Mu mwanya kanaka haratangajwe ko haje umuntu ngirakamaro cyane, Yosefu. Baravuze inzamba, Yosefu yabaserutse, ibyo byashushanije inzamba irenga. Yaranditse ko ngo inzamba irenga, kandi yaranditse ko ngo Yosefu be n'inzamba. Ibyo turabigira ko mu kanya gatoya muri Yesaya havuga ko aho iyo nzamba irenga izovugira, ibendera rikaduzwa hanze. Rero hazogera igihe aho inzamba irenga izovuzwa, kandi amahanga yose azokoranira i Yerusalemu. Ivyo ni igihe kimombi kizotangura, inzamba irenga. Yaranditse ko kandi ngo bose bazokoranira hamwe i Yerusalemu. Mu butumwa bwiswe umukozi w'Imana apimwe na Kristo bwavuze 13 z'ukwa kane mu 2010, mwene data William aratubwira, yabuvugiye muri Rimapero ati, intumwa yo muri buri gihe iza ku iherezo ry'igihe kiba gishyitse ku iherezo, ni ukuvuga ivukira mu icyo gihe kiba kiriko kirashyika ku iherezo, igatangura ubukozi bwayo, igakora intangamarara y'igihe gishasha. Uko nibwo bigenda no kuri buri ntumwa y'ikiringo, iza ku iherezo ry'ikiringo kiba kiriko kirashyika ku iherezo. Hanyuma iyo ntumwa ikamenya ibintu byose byo mu ico kiringo kiba kiriko kiragera ku iherezo, ikakira ubutumwa bw'ikiringo gishasha, ikabutangaza, ikabwigisha, hakuguruka ikiringo gishasha. Rero uwo muntu araheza akaba intumwa y'ico kiringo gishasha, ubwo runganwe rushasha rwo mu ico kiringo. Nk'uko intumwa yo muri buri gihe nayo iba intumwa y'ubwo runganwe rushasha rw'igihe. Nk'akarorero, turafise urunganwe indwi rw'ibiringo, kandi byongeye turafise ibihe ndwi, urunganwe ndwi rwo mu bihe. Hanyuma naho tuja mu runganwe mu gihe cy'umunani, aricyo gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Kandi twinjiye mu ntambuko za nyuma. Nk'akarorero, igihe cya Luteri, urunganwe rwa mbere rwo mu kugarurwa kw'ishengero. Igihe cyangwa intambuko ya Wesley, urunganwe rwa kabiri rwo mu kugarurwa kw'ishengero. Hanyuma hinjira igihe cy'abapentekoti, intambuko ya gatatu canke urunganwe rwa gatatu mu kugarurwa kw'ishengero. Hanyuma naho haza urunganwe rwa kane rw'abizera bari kumwe n'intumwa ihwanye n'urwo runganwe rwa kane mu kugarurwa kw'ishengero. Urwo runganwe rwa kane ni igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro 121 agace ka 10 umurongo wa 10:75 aravuga ati, wewe ntiwoshobora kubwira umupentekoti yuko ukwezwa byari byose byari bikwiye, bo barabonye ukugarurwa kw'ingabire, we ibyo ntiyovyizera. Oya, we afise byinshi birenze ivyo. Murabona, kandi icyo cyabaye igihe cya nyuma cy'ishengero twagize, kandi Bibiliya ivuga yuko hatazokongera ikindi gihe, ariko hazobaho ukwegeranywa kw'abantu. Murabona, kandi aha niho turi muri ibyo, niho tugeze muri ibyo. Yaranditse ko ngaha ngo ukwegeranyirizwa mu ibuye rikomeza imfuruka, ugukoranira hamwe kwera mu mwaka wa yubile, n'ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero. Arabananya avuga ati, byongeye buri gihe iyo hashyitse intumwa y'ikiringo ishikira mu runganwe rwa kane. Rero mu yandi majambo azana ubutumwa bw'icyo gihe. Buri gihe uko hashyitse intumwa y'ikiringo
mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka ni umwaka wa yubile uri kuragaragara, kuko mu biringo habamwo ibihe ndwi, hanyuma hakaza igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka byongeye kitubwira ku bihe bidashira, ibizoba mu nyuma inganji y'imyaka 1000, ibizoba inyuma y'ikiringo cy'indwi. Mu butumwa bwiswe ngo ibisabwa kugira ngo habeho ikanguro bwavuzwe 14 z'ukwa gatanu mu 2005, buvugirwa muri Bolivia. Aratubwira ati, nuko rero muri ibyo bisabwa byose byahashyizwe ku bwa twebwe twese, turafise urutonde rwo kurondera ikizoba ari kanguro n'ibizoba amakanguro ya kimuntu, kandi abatoranijwe bazoguma mu ikanguro ry'Imana biciye muri mpwemu wayo yera, biciye mu gikoresho iyo izorungika, kandi bizobaho ukwizera ko kuzamurwa, ukwizera kugira ngo bahindurwe bazamurwe abatoranijwe b'Imana, ishengero mugeni ry'umwami Yesu Kristo. Mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rw'168 nos dice allí en el párrafo 1496, aho turabwirwa ku murongo wa 1496. esto fue ya en noviembre, aha hari mu kwa 11 igihe yari yimirije kugenda mwene data Branham. Rero ubu n'umurongo wo mu bwo butumwa bwiswe ngo ku mababa y'inuma yera. Aravuga ati, ni kubera iki? Ni kubera ko igihe umuntu ashaje nababaye ubuzima bwanjye bwose, ni kubera ko ubu ariho ankijije. Ndizeye ko nzokongera guca mu iyi nzira ku ifarasi ku yindi ncuro. Yaranditseho ngo Eliya wa gatanu, ntegerezwa kuzana ubutumwa. Yaranditse ko ngo umwaka wa yubile, kandi ndamubwiye data muri iri joro nk'uko Junior yabonye indoto muri indi joro y'amababa y'inuma iriko iraca mu iri dirisha ngaha. Mwami, umusavyi wawe agira arangiza igikorwa. Yaranditse ko ngo nzoca muri iyi nzira ku ifarasi ku yindi ncuro. Ntegerezwa kuzana ubutumwa bw'umwaka wa yubile. Kandi yaranditse ko ngo hazoza ubutumwa. Yaranditseho ngo bushasha, hazoza ubutumwa bushasha bingana umwaka wa yubile, ubutumwa bwiza bw'ubwami, ubutumwa bushasha bw'ikiringo. Navyo yaravyanditse ko ngaho. Arabana yavuga ati, ubwo butumwa buzoba ari ijwi rirenga ry'inzambi, inzamba y'iherezo, ariyo nzambi ikoreshwa bagahamagagwa bakegeranywa abatoranijwe bo ku munsi w'iherezo. Ijwi rirenga ry'inzambi, inzamba y'Imana. Byoroshe cyane gutyo, ni ijwi rirenga ry'inzamba y'umwaka wa yubile. Mu butumwa bwiswe ishengero ry'Imana kubwo kwizera ririko riraronka ububasha bw'Imana, bwavuzwe 21 z'ukumunani mu 2016, buvugirwa muri Cayeye, Puerto Rico. Aravuga ati, abamarayika b'Imana bararungikwa ku ishengero n'impemu zikora kugira ngo bazane uguhishurirwa kw'Imana, baheze babungabunga ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Ingabo zo mu ijuru, abamarayika bakuru n'ingabo z'inkomezi barabungabunga, barazigama, bararinda ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi ku munsi w'iherezo bizoboneka mu buryo bugaragara neza uko kugaragara ko mu ijuru hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, na cyane cyane mu gushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema rinini katedrale, ariryo ryeretswe Revera William Branham. Ahari hari ukugaragara kwa marayika yiyerekeye Mose mu gisaka, akamubwira ati, ndi Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Kuvayo 3:16 canke 3:6. Uwo mumarayika yagumye ariko araherekeza ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kuko uwo mumarayika ni Kristo mu mubiri we wa kimarayika.
Kristo mu nkingi y'umuriro yarokoye ihanga ry'Abaheburayo biciye mu muvugishwa Mose, ibacisha mu bugaragwa imyaka 40, hanyuma ibashikana mu gihugu cy'isezerano. Aho rero yarabashyizeho nk'igihugu. Turabona kandi n'imyaka 40, turabona n'iminsi 40 Kristo yamaze ariko ariyereka abigishwa biwe imbere y'uko baronka igihugu cy'isezerano cyo kuza kwa Mpwemu Yera kuri bo. Kandi hazoza igihe gishushanijwe mu minsi 40, hanyuma naho igihe gishushanijwe mu munsi wa 50, nk'uko vyabaye ku munsi wa Pentekote, umunsi wa 50. Aho niho baronkeye Mpwemu Yera. Kristo yarazi igihe bari kuronkera Mpwemu Yera. Mu butumwa buvuga ku vyahishuriwe hano ikigabane cya 5 igice cya 2 cy'ico gitabo, ku rupapuro rwa 35 na 36, aravuga ati rero mwibuke mu isezerano rya kera, umuntu yahomvye itongo ryiwe, umuntu kanaka kinjira mu ndimiro yiwe, ntiyashobora kuyigumana. Yayigumana imyaka 50. Inyuma y'umwaka wa 50 umwaka wa yubile waraza. Umwaka wa yubile ugeze, rero vyose ku yindi ncuro vyasubira mu ntango yavyo. Abagurano bose basubira mu ntango aho bari ubwa mbere. Umuntu abaye ariko ararima mu murima, inzambi ikavuga, we akayumva, we yacaterera hasi isuka akavuga ati sinkira umuja, sinkira umugurano, ndasubiye mu muryango wanje. Vyose byaragaruka. Umuntu kanaka yari mu itongo ry'uwundi yategereza guca rivamwo. Yaranditse ko ngo inzamba y'umwaka wa yubile. We yategerezwa guca ava mu ubwo butaka. Kubera iki? Mwene bwo yaba agarutse, yategerezwa guca asubiza. Haleluya. Umunsi umwe ubwami bw'iyi si buzogwa, kandi mwene bwo w'inkomoko azoza umunsi umwe. Ivyahishuriwe na 11 kuva ku murongo wa 15 kugeza ku 18 yanditse ko ico cyanditswe na 5 murongo 8 kugeza ku 11. Mwene bwo azoza umunsi umwe. Amen. Rero harabayeho igihe aho ubwo bwami bwari mu mpari, guhera ku ntango y'umunsi wa mbere w'ugukugwaho gukozwa k'urusengero, cyangwa igihe Kristo yajya i Karuvariyo, hari kubaho iminsi 40 kugeza 12. Ivyo vyariko biraharirwa ko. Yaranditse ko ngo ukwezwa k'urusengero, impari mu minsi 10, ya minsi 10 yo mu cyumba cyo hejuru, impari mu minsi 10 y'agacerere. Ivyo bishushanya igihimba cy'isaha, no kuvuga igihimba cy'isaha cy'agacerere. Hariho iminsi 40 kugeza ku kuduga. Ivyo vyariko biraharirwa ko iyo umugwi wa Satani ubifata bakavuga yuko atazutse ngo ave mu bapfuye, bo baciye batangura itangazo ryabo bavuga la restauración de la iglesia novia ukugaruka kw'ishengero mugeni
kwatanguye con Lutero. byatanguriye kuri Luteri. Luteri, Wesley, el hermano Branham y Mwendata Branham, la etapa o edad hamwe n'intambwe cyangwa igihe de la dispensación del reino, cy'ikiringo cy'ubwami, la edad de la piedra angular. igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Comenzó en el año Byatanguye mu mwaka 1520. w'igihumbi n'amajana 520. Vamos a ver con Lutero. Reka turabe kuri Luteri. Y ustedes suman Kandi mwebwe muteranije 490 años. Imyaka 490 muteranije ko. Y allí le da Aho 2000 bibaha ibihumbi 2010. A ver, Ni murabe, reka turabe. recuerden que es en la cuarta Mwibuke ko generación mu runganwe rwa y kane al cuarto día no ku munsi wa kane. no tengo metraje. Simfise sinabizanye nimba mwoshobora kubisuzuma. 1520, sí, dada 2010. Imyaka 1520 gushira ko 490 bizana ibihumbi 2010. En esa etapa Rero de la restauración de la muyo iglesia, ntabwo y'ukugaruka kw'ishengero, vean que corresponde murabona ko luego de ahí en adelante guhera ngaho algo ukabandanya en el programa divino bihwana n'ikintu mu mugambi se w'Imana estaría cumpliendo cyari kuzoba kiriko kirashitswa en medio de la iglesia, gushikirizwa hagati mu ishengero, justamente como a la mitad neza nko hagati na hagati de esa séptima etapa, mu ntambuko y'indwi. y luego ahí entra Hanyuma naho a ese año haraba kwinjira mu mwaka de jubileo wa yubile en el cumplimiento de lo que mu sería gushitswa kw'ivyari kuba esos días allá ya minsi ya hariya en los días de los apóstoles. mu minsi y'abigishwa intumwa. O sea, hay un lapso de Ni tiempo ukuvuga ahí ahari hagahe ngaho que marca kerekana en el programa divino mu nteguro y'Imana, lo que estaría ocurriendo kerekana ivyari kuba biriko birabera mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, ya estando cumplida en medio de la cyamaze iglesia. kuba kiriko kirashikirizwa hagati mu ishengero. Recuerden que en el Mwibuke ko libro de las 70 semanas mu de gitabo Daniel, cy'amayinga 70 ya Daniyeli él dijo que el día we yavuze no ko fallaría ni por un uwo munsi minuto. utazocerwa n'umunota n'umwe. No estoy diciendo que ese año fue que se cumplió todo, Sindiko sino ndavuga que ko ahí mu uyu mwaka ariho hashikijwe vyose, ahubwo no tenía eso para hablarlo, pero sinarinda bifise ngo ntegerezwe kubivuga, ariko reka en alguna ocasión hablar sobre mu mwanya kanaka esas fechas y tuzovuga todo kwa ayo eso, matariki n'ibyo lo bintu cual byose está ari vyo ya escrito, kugeza ubu bisanzwe vyanditswe, kandi aho tuzobona ikintu gikomeye cyane, donde vamos a ver más claramente aho tuzobona mu buryo bwagutse buboneka esa neza etapa en donde la intambuko, limpieza del santuario aho ukwezwa gukuburwa k'urusengero comenzó aho kwatanguriye, para entrar ya kugira luego a ngo esa media hora de rero silencio, hanyuma habe kwinjira mu gihimba cy'isaha cy'agacerere, lo cual ocurrió ya cuando él salió allí arivyo del trono vyamaze de kuba intercesión. igihe yava ku ntebe yo kuvugira abantu. Todo lo de la dispensación, Kandi ibintu byose vyo mu kiringo, tipos y figuras terminaron, amashusho n'ingero como vyararangiye, bautismos y Santa Cena y nk'imibatizo, todo eso. ingaburo yera na biriya Porque byose, kuko Ya eso era hasta kuko el ivyo cumplimiento. byari Vean gushitsa ku gushitswa. Nimurabe bien, vamos a ver algo aquí. reka turabe ikintu ngaha En Primera de Corintios, mu Bikorinto ba mbere
reka turabaho mwe muyera ariko aratujyana ngaha mu Bikorinto ba mbere ikigabane cya 11 we ngaha yari karavuga avuga ku ngaburo yera n'icyo bisigura. Nimurabe mu murongo wa 26 haravuga hati uko mujya uwo mutsima kandi uko munywera kuri icyo gikombe muba mumenyekanisha urupfu rw'umwami wacu kugeza aho azozira. Rero nimurabaha yaranditse ko ngo kugeza ku kuza kwa kabiri kwa Kristo. Aha rero arabana yavuga aho twari twagejeje tukamera nk'abaruhutse gato. Rero harabayeho igihe aho ibyo byari mu mpari guhera ku munsi wa 4 guhera ku ntango y'umunsi wa mbere w'ukwezwa k'urusengero. yaranditseho ngo ukwezwa k'urusengero impari mu minsi 10 y'agacerere. ibyo bishushanya igihimba cy'isaha cyangwa Kristo yaragiye i Karuvariyo hari iminsi 40 kugeza ku kuduga. Ibyo byari ko biraharigwa ko umugwi wa Satani iyo babifata bakavuga yuko atavuye mu bapfuye. Bo batanguye itangazo bavuga batabigishwa biwe baje baramwiba mu ijoro. Mwebwe mwarasomye Bibiliya, yavuze ko abantu baje mu ijoro baramwiba, bariha amafaranga abasirikare ngo. Ariko ibyo ntibyari bihuye, abantu ntibari ko baravyemera. Ni byiza mu by'ukuri, kumbure ibyo nibyishira hamwe. Rero ibintu byose ni byaryo. Ariko ku munsi wa 5 wari umunsi wa Pentekote, kandi mwene ibintu w'inkomoko yarururukiye kuri bo. Aleluya. kandi yarerekanye ko ritari ishyirahamwe idini, yarerekanye ko kwari ukuzura mpemo yera. Ishengero ryiwe ntiryari kugenzurwa n'amadini, wari kuba ari umushuzo w'umubatizo wa mpemo yera, ububasha n'urukundo by'Imana. Amen. Mbega ibyo nta kintu bikubwira wewe, ntacyo wiyumvamwo? Mwene ibintu ahwanye n'amategeko, mbega ibyo byarihe mu maboko y'Imana? Murabona, we ntiyari gushobora kuba rifise inyuma y'iminsi 50 yaranditseho ngo mu mwaka wa Yubile. byose birasubira kuri mwene byo w'inkomoko. Mwebwe murasoma mu Balewi, mu byagezwe bivuga yuko bo mwene ikintu w'inkomoko, ibintu byategereza gusubira mu maboko ya mwene byo inyuma y'imyaka 50. Twese ibyo turabizi. Mwebwe ibyo mwarabisomye inshuro nyinshi. Ibintu byategereza gusubira kuri mwene byo w'inkomoko inyuma y'imyaka 50. Yaranditse ko ngo ntazoshobora kugumana ubwami nyuma y'imyaka 50, umwaka wa Yubile. No mu butumwa bwiswe ngo kugenzura umubiri w'umwami. Haratubwira hati Yesu yarabivuze. Bibiliya kandi iravuga ko mu minsi y'iherezo, imbere gato y'ukuza k'umwami, ko hazobaho ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza bizobera ku isi.
mwebwe murazi ko ishengero ryapfiriye muri teologiya n'ubundi bwoko bwose bw'inyigisho, iyindi myimenyerezo n'amaporogaramu y'iby'inyigisho, ku buryo badashobora kugenzura ibi bintu. Mbega Yesu ntiyabwiye ishengero ryo ku munsi wiwe ati mwebwe murashobora kugenzura ikirere, ariko ibimenyetso by'ibihe byo ntimushobora kubigenzura. Iyo muza kumenya, muraba mwaramenye umunsi wanje, isaha yo kwidegembya kw'ishengero, ariko ntimushobora kuyigenzura. Yaranditse ko ngo isaha yo kwidegembya kw'ishengero, umwaka wa yubile. Aha mwenda tabiriya marabanda yavuga ati kandi mu mwaka wa yubile, ari wo mwaka wa 50, niho ishengero ry'umwami Yesu Kristo rizoronkera umwuzuro wa mpwemu w'Imana, umwuzuro w'Imana. Kandi mu yandi majambo, rizoronka ububasha bw'Imana mu mwuzuro wose bugaragariye muri ryo. Twamaze gushika mu icyo gihe kugira ngo vuba hashyitswe aya masezerano, kandi Kristo aze mu ntambwe y'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, aze mu mwuzuro wiwe wose. Ku rupapuro rwa 57 mu gitabo cy'imirongo, ku murongo w'amajana 494, haravuga hati imwe mu ya Eliya hanze y'iri shengero ry'abanyamahanga izobandanya gusa itera yinjira imbere mu ishengero ry'abayuda. Yaracapuye ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero, n'akarongo k'umwami kagana mu ibuye rikomeza imfuruka uvuye mu gihe cy'indwi kugeza mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Izogenda rimwe na rimwe yinjire muri bo, kandi izohamagara na Mose ajyane nayo. Aleluya! Mbega ibyo mwe murabibona? Kandi wazokwigisha nka bwa butumwa nyene bwa Pentekote bubwira abayuda. Yaranditse ko mu mwaka wa yubile, Abalewi 25, abo baranse Mesiya. Amen. Mwebwe murabibona? Buzoba ari bwa butumwa nyene bwa Pentekote, nibwo abayuda bazokongera kubigisha. Ahavuga ngo imwe mu ya Eliya, yanditseho ngo Eliya wa 5, kandi yaranditse ko ngo Mose na Eliya, kandi yaranditse ko ngo imwe mu ya Eliya irahamagara Mose. Ibingana igihe cy'abayuda. Byongeye ngaha ku ruhande yaranditse ko ngo igihe cy'abayuda bingana ikiringo cy'ubwami be n'igihe acapura ibuye rikomeza imfuruka. Kandi yaranditse ko ngo igihe cy'abanyamahanga, kuvuga yanditse igihe cy'abayuda, igihe cy'abanyamahanga. Mu gihe cy'abayuda yandika ko ngo ikiringo cy'ubwami, igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, ashyirako n'igicapu cy'ibuye rikomeza imfuruka. Sigue diciendo, habrá Arabaranya avuga ati hazobaho kugaragara mu mwuzuro k'ububasha bw'Imana utazokora ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo gusa, ku iyobokamana ry'abakristo gusa, ahubwo kuzokora ku isi yose y'ivi ikagera. Kugaragara kandi kuzwi nk'ugukwegwa kwa gatatu kuzogaragarira mu ihema rinini katedrale. Nuko rero kuzogaragarira, hazogaragara mu kibanza kanaka ihema rinini katedrale, aho inkingi y'umuriro izoza ihigaragara, kandi hazobaho kugaragara mu mwuzuro k'ububasha bw'Imana, kugaragara kuzokora ku isi yose y'ivi ikagera. Kandi hazobaho imigisha ikomeye ku bizera Kristo, hanyuma naho ku ihanga ry'Abaheburayo
ihanga ry'abaheburayo bazokwakira imigisha, kandi bo nibabona Kristo hagati mu ishengero ryiwe agaragaye bazovuga bati uyu niwe twebwe twari turorereye, kandi bazotangara bibaze bati none ni kubera ko ari kumwe, ni kubera ko marayika w'isezerano ari kumwe n'abizera Kristo ari we twebwe twari turindiriye yambaye umubiri w'umuntu, kuko mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo niryo riri imbere mu isezerano rishasha. Rero mu yandi majambo rizogira ububasha bw'Imana mu mwuzuro wose. No mu butumwa kandi bwiswe ubwo twasomye umunsi mukuru w'inzamba ku rupapuro rwa 48 aratubwira ubukozi buzoba ari Mose na Eliya buriko burahindura buhamagara Isirayeli ngo bave mu migenzo y'Abayuda. Nimwumvirize, bariko babakura mu migenzo y'Abayuda iyo bagumyemwo barazazanigwa, kubera abo arabavugishwa bo bazobizera. Bariko barabahamagarira ku munsi mukuru w'impongano. Kristo ariko arabemerera abareka kugira ngo bamenye Kristo, bo bazovuga bataraje agiye kuba ari ngaha. Abayuda bazaba bariko barakoranira hamwe ibintu nk'ivyo. Rero we niyaza azovuga ati ndi hano. Bamubaze bati ni hehe waronkeye izo nkovu? Ati mu nzu imuhira ku bagenzi banje. Rero nicyo kimwe n'ibyo babavugishwa babiri bakoze. Mwibuke ko umugeni w'abanyamahanga azoronka umuvugishwa yitwa Eliya, azobahamagara ngo bave mu migenzo umugeni. Nicyo kimwe nuko biba kwabo bavugishwa babiri bahamagara Abayuda bava muri Judayisme babazana kuri Kristo impongano. Rero kugeza abo banyamahanga bo barazi impongano, ariko azohamagara umugeni ku yindi ncuro ku mpongano yo mu nkomoko, aho ya masabato 50 cyangwa ya masabato 7 ayo bo bagiye kure, arabahamagara bundi bushasha mu gihe cy'iherezo. Yaranditse ko ngo impongano bingana umwaka wa 50. Vyongera aracapura piramide n'ibihe by'ishengera akandika ko hejuru ngo yubire. Kandi arandika ko ngo Eliya wa kane ntafitaniye isano na Isirayeli, nta sano afitaniye na Isirayeli. Arabananya avuga ati turiko turabona ikimenyetso cy'igihe cy'iherezo, ntitwoshobora kugihakana. Natwe ubwacu turi ikimenyetso ku isi no kuri twebwe natwe ubwacu. Ntitwari gushobora kuboneka mu myaka 100 yaheze, kuko mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama turi mu urwo rutonde nyagu ko tugaragarira mu mubiri w'umuntu muri iki gihe cya nyuma. Imana yabigombye gutyo. Icyo nicyo gituma turi muri iki gihe cya nyuma turiko turakira ijambo rihishuwe, kandi turiko turitegurira uko kugaragara mu mwuzuro kw'Imana hagati mu ishengero ryayo. Uko kugaragara niko kuzokora ku biremwa abantu bose iyo bava bakagera. No mu butumwa bwiswe ngo isezerano ry'Imana kuri Aburahamu bavuze 5 z'ukwa 4 mu 2017 muri Austin, Texas, mu kwa 3 muri Leta Zunze Ubumwe. Aravuga ati rero ukuza k'umwana w'isezerano ariko kuza k'umwami kubizera Kristo hanyuma no kwihanga ry'Abaheburayo kizoba ari ikintu giteye umunezero, gituma umuntu amwenyura, kizana umunezero uvuye ibwina mu mutima wa buri wizera. Kandi tubyakiriye tuzovuga tuti byose byari biciye byoroshye cyane. Nimuraba icyo vyerekana, ariko ntitwari tubizi. Ariko kugeza ubu turazi ahari kuza kwa kabiri k'umwami kw'ishengero no kwihanga ry'Abaheburayo. Bibera mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, igihe cy'umwaka wa yubile. Ese Imana yotwemerera kubona neza aya mabanga yose
solamente nos queda decir amén hamwe ahishuwe haba hasigaye gusa ko tuvuga tuti amen, tugashimira Imana kubw'umugisha w'ugushyitswa kw'amasezerano yayo, tukavuga tuti y no entendíamos esto antes. byari byoroshye cyane ariko ubwa mbere ntitwabitahura, ariko ubuho egome turashobora Que Dios kubitahura. nos siga abriendo ese Imana yobandanya el misterio kuduhishurira del séptimo sello, ibanga ry'ikimatanijwe cy'indwi, lo cual contiene iryo la fe. ririmo kwizera kuduha kuzamugwa. Vamos a ponernos en pie reka duhaguruke y así, dándole gracias a Dios dushimira por toda Imana esta palabra, kubwira ijambo ryose, la cual es para seguir creciendo ari ryo rituma tubandanya dukura mu bumenyi de todo el programa divino, bw'integuro y'Imana yose, de las cosas que estarían ibintu cumpliéndose byari kuzoba biriko birashitswa la media hora de silencio, bishikirizwa mu gihimba cy'isaha cy'agacerere, cosas que están ocurriendo ni aquí, ibintu biriko en la birabera ngaha ku isi no en el cielo. atari mu ijuru. Allá dejaron hariya de alabar, bararetse gutazira, de gushemagiza, glorificar bareka gutazira, el Dios guhimbaza creador de los cielos y de la Imana tierra, umuremyi w'amajuru n'isi. que se haya dejado de alabar kuba bararetse gutazira, guhimbaza, es porque Él está en medio de su iglesia. ni kubera ko yo iri hagati mu Y la ishengero iglesia ryayo, es kandi la que Él le alaba, le adora, ishengero niryo riyihimbaza, riyishemagiza mu mpwemu no mu kuri, y todos están allí kandi en silencio. bose hariya bari mu gacerere kugira ngo Haga el enemigo umwansi imitación ni ntakore estorbe ukwigana cyangwa ngo agire ibyo yonona en la media hora de silencio. ibiriko birakogwa mu gihimba Él cy'isaha tiene que estar cy'agacerere. haciendo una obra. iyo itegerezwa kuba ikirakora Él tiene que igikorwa, estar cumpliendo su itegerezwa palabra. kuba iri kirashyitsa ijambo ryayo. Él está haciendo la obra iyo más iri grande. kirakora igikorwa gikomeye cyane ¿Qué obra alguna Él ha hecho kurusha ikindi gikorwa cyose yigeze gukora la historia de la raza mu humana? mateka muri kahise kose k'ibiremwa abantu? Está trayéndole a sus hijos iri kirazanira lo abana que les bayo pertenece, ibyabo, el título de propiedad, igitabo gihesha uburenganzira, regresándole de nuevo a ellos kiriko lo que Adán y kirabagaruka Eva ko bundi bushasha icyo Adamu na Eva batakaje. y está por consiguiente kandi rero mu yandi majambo preparándolos iri kirabategura, ibateguza ijambo ryayo para que también kugira ngo obtengan lo que el Hijo primogénito Jesucristo nabo baronke ivy'umwana w'imfura w'ikinege Yesu Kristo yaronse, umubiri uhawe ubwiza. kandi es una de las obras que está ivyo haciendo biriko en birakogwa esa media hora de ni silencio. kimwe mu bikorwa iri kirakora muri iki gihimba cy'isaha cy'agacerere. ¿Cómo estuvo Jesús allí? bimeze nk'uko Yesu yari ameze hariya, ariko Moisés y Elías, arumviriza Mose na para Eliya ser adoptados. kugira ngo aragwe mu mwuzuro. Así que, rero por cuanto ustedes kubera ko mwebwe están escuchando muriko murumviriza aquel wa a wundi quien les está dando uriko la palabra para adopción, arahabwa ijambo ryo kuragwa mu mwuzuro, adoptado. namwe muzoragwa mu Ese mwuzuro. es el fruto ivyo nivyo de vyamwa escuchar nizo nkwirikizi la palabra zo que kumviriza, escuchó kumva Jesús de ijambo Moisés y Elías. nk'iryo Yesu La yumvise adopción. rya Mose na Eliya. Por lo tanto, ivyamwa no kuragwa mu van mwuzuro. a ser nuko rero adoptados. mugiye kuragwa mu Ya es mwuzuro, la promesa. kugeza ubu iryo ni Él lo isezerano, prometió. we Y yarabisezeranye, él es fiel kandi para we ni umwizigirwa cumplirla. kugira ngo Y nosotros abishyitse. natwe lo creemos. Le turabyizeye, decimos como él dijo allí. turavuga nka ko yavuga Otra cosa hariya. que decir amén. nta kindi kintu twavuga uretse kuvuga tuti De amen. todo nuestro turabyizeye n'umutima wacu wose. dejamos así reka en el tema que tenemos para hoy, dusigarane ikigwa dufite el cy'uyu misterio munsi, del año, ibanga ry'umwaka wa yubile, a nuestro apreciado hermano uwo twishimira mwene data inshuti yacu Dr. William Soto Santiago,